Haleluya. Nibwo bwami buriho ubu kandi buvuga ngo n'ubwami ngo buzogenda bujanjagura bumenagura. Haleluya. Bumenagura. Urabona ingingo ziriko zirafatwa. Urabona imigambi bafise ni imigambi mibi cyane gose. Haleluya. Isi bariko barayonona kubera iki? Kuko nico gihe turimo nibwo buhanuzi Daniel Imana Nebukadneza yeretswe hama Daniel arabuhishura. Iri nibanga rikomeye kuko uravye uyu munsi uko isi iri kwiragenda turiko tugendera mu ngingo bafata kandi izo ngingo n'ingingo zitandukanye cyane n'umugambi w'Imana. Haleluya. Ubu nibwo bwami rero turi mu ubu. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana nyina amahoro, wowe vyagiye ahera cyane, nciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndi muri mpwemu yera umufasha mwiza twahawe. Mana y'amahoro, nje nguhimbaza kandi ngutazira ninahaza izina ryawe, kuko nta rindi rikwiye kurinahazwa, nta rindi rikwiye gushimwa atari ryawe gusa. Kuko uri Imana idukunda kandi duhishuriye amabanga yayo. We wahishuriye amabanga Daniel bituma ubwoko bw'Imana butabagwa. Mwami wanje, Mana yanje, niwe bukwiye gushimwa kandi no kubahwa. N'uyu munsi nturarambirwa kugirira neza abawe. Nta nari mutubakure, uratwegereye cyane gusumba ko imyambaro y'impuzu twegereye. Mukunzi mwiza, ubishimirwe. Rero ndakwihaye wese uzubane nanje kandi nkoresha ivyo ugomba, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego tumaze ibise turiko turaganira kuri Daniel, ukuntu yafashe ingingo y'ukutiyanduza, y'ukugendana n'Imana, hanyuma Imana imukoresha ibikomeye. Rero twarabonye ko iyo umugororotsi ari mu gihugu abakibamwe bagubwa neza. Twarabonye ko abantu batabawe kubera we, Imana ikabarokora. Umwami yashinze ingingo yo kubica bose, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana iratabara. Rero reka turabe inzozi umwami yari yarose, turabe ivyo Daniel Imana yamuhishuriye. Turasoma Daniel igice ca 2, dusome kuva ku murongo wa 31 dushikane ku murongo wa 49. Haravuga ngo nuko umwami wabonye igishushanyo kinini. Ico gishushanyo gihambaye gikayangana birenze urugero cari gihagaze imbere yawe, kandi ishusho yaco yari iteye ubwoba. Ico gishushanyo umutwe waco wari inzahabu nziza, kandi igikiriza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari imiringa, amaguru yari ivyuma, ibirenge byari bikivange c'ivyuma n'ibumba. Nawe uravyitegereza ushitsa aho ibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko ryikubita ku birenge by'ivyuma n'ibumba by'ico gishushanyo rirabimenagura. Nuko icuma n'ibumba, umuringa, ifeza n'izahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umukungugu wo ku mbuga basekurako muci. Umuyaga urabitumura, maze aho vyahora ntihaba hakiboneka. Maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini, ryuzura isi yose. Nuko indoto nizo, kandi turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Nuko umwami wewe uri umwami aganza abami. Imana yo mwijuru yaguhaye ubwami n'ububasha, inganje n'icubahiro. Kandi aho abantu baba hose yaguhaye n'ibikoko byo mw'ishamba n'ibiguruka byo mu kirere, ibishira mu kuboko kwawe, iguha ku biganza vyose. Nuko rero uwo mutwe w'inzahabu ni wewe, kandi mu nyuma zawe hazovyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera. Hanyuma hazovyuka ubundi bwami bwa gatatu
buzoganza isi yose, ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma, kuko ivyuma ari byo bimenagura ibintu vyose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ivyuma bifyonyora ivyo vyose, nuko ubwo bwami buzomenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari ikivange c'ibumba n'ivyuma, niko ubwo bwami buzoba ubwami butandukanye. Muri bwo hazoba inkomezi nk'iz'ivyuma, nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba. Kandi nk'uko amano yari ikivange c'ivyuma n'ibumba, niko ubwo bwami buzomera. Igice kimwe kizokomera, ikindi kibe urujo. Kandi nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba, niko bazokwivanga n'abandi bantu, ariko ntibazofatana nk'uko ivyuma bitavangika n'ibumba. Nuko kuko inganji zabo bami Imana yo mwijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera busenyuka, kandi inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko izomara isenyagura ubwami bwose bw'ubwo bwami. Yamara yo izohangama gushitsa ibihe vyose. Uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi ata maboko arisituye, rikamenagura ivyuma, imiringa, ibumba, ifeza n'izahabu, nuko umwami Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza. Kandi izo ndoto ni iz'ukuri, insobanuro yazo ntizohinduka. Maze umwami Nebukadineza aca yikubita hasi, afukamira Daniyeli, avuga ko bamucumitira ikimazi bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Daniyeli ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, haleluya, niyo sebuja w'abami, kandi niyo ihishura amabanga, kuko ishoboye guhishura iryo banga. Maze umwami akuza Daniyeli, amuha ingabire nyinshi zikomeye, amuha intara muri Babuloni, no kuba umukuru w'abaganza abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asaba umwami ngo Shaduraka, Meshaki na Abdenego bamutwarire muri ico gihugu c'i Babuloni, ariko Daniyeli aguma ibwami. Amen. Murumvise ingene Imana yahishuriye amabanga akomeye umwana wayo Daniyeli. Haleluya. Yamuhishuriye amabanga kubera iki? Kubera ari inkoramutima y'Imana. Narababwiye ko Daniyeli izina yitwa n'ijuru, yitwa ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Haleluya. Umugabo akundwa, umugabo atonye, umugabo yubaha Imana, umugabo avugana n'Imana, umugabo atoneshejwe n'Imana. Haleluya. Kuko yamenye kugendana nayo. Rero arahishuriye Nebukadineza uko indoto zivuga. Aramubwira ko ico gishushanyo yabonye, uwo mutwe ukayangana uteye ubwoba, yavuze ko ari ubwami bwiwe, kuko Nebukadineza yari afise ubwami bunini, yari umuntu akomeye, yaganza ibihugu vyinshi. Haleluya. Hanyuma aramubwira ko ubwami buzogenda buhinduka ubwami bwa kabiri, ko tazoba bufise inkomezi nk'iz'ubwami bwiwe. Ariko ikintu ngomba kuvuga gusumba, ndagomba kuvuga ubu bwami bwa nyuma, kuko nibwo turimwo. Haleluya. Ubwami bwa nyuma nibwo bwami turimwo, ni ubwami bw'ikivange, ngo bufise buvanze ivyuma n'ibumba. Haleluya. Kandi icuma n'ibumba ntibishobora gufatana ngo bigume, kuko iyo bimenetse biratandukana, si ibintu vyinjiranamwo. Haleluya. Bisigura ngo ubwami buri hubu, haleluya, ni ubwami budafatanye. Murabona ko bya Nations Unies, urabona ko uyu munsi badashobora gushinga ingingo ngo yuzure ifatane. Urabona ko habaye gucanamwo, uravye nk'ibi bihugu vy'Uburusi, ukaraba Ubushinwa, n'ibihugu bidashobora kwinjiranamwo n'ibihugu vya Union Européenne.
Haleluya. Nibwo bwami buriho ubu kandi buvuga ngo n'ubwami ngo buzogenda bujanjagura bumenagura. Haleluya. Bumenagura. Urabona ingingo ziriko zirafatwa. Urabona imigambi bafise ni imigambi mibi cyane gose. Haleluya. Isi bariko barayonona kubera iki? Kuko nico gihe turimo nibwo buhanuzi Daniel Imana Nebukadneza yeretswe hama Daniel arabuhishura. Iri nibanga rikomeye kuko uravye uyu munsi uko isi iri kwiragenda turiko tugendera mu ngingo bafata kandi izo ngingo n'ingingo zitandukanye cyane n'umugambi w'Imana. Haleluya. Ubu nibwo bwami rero turi mu ubuye. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo hazoza ngo ngaha inge tuhana hasome ngo hazoza ubundi bwami kandi ngo kabuye ngo gasitutse ku musozi ngo ata maboko y'umuntu agasituye. Katuhasome ngo nuko ku nganji z'ubwo bwami Imana yo mwijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera busenyugwa. Ubwo n'ubwami bwa Kristo. Haleluya. Ngo hazoza ubundi bwami buzohaguruka. Haleluya. Nibwo buzoza gusenyura ubwo bwami buzoba bwishize hejuru bahagararije Imana bahinyuye bariko barahinyura amategeko yose y'Imana bariko bashira imigambi ya antikristo mw'isi ariko hazoza ubwami bw'umwana w'Imana nzima buze gusenyura ubwo bwami. Haleluya. ngo gusenyura ubwo bwami ntibuzokwigera busenyugwa kandi inganje yabwo nta izonyagwa n'irindi hanga ariko izomara isenyagure ubwami bwose bw'ubwo bwami yamara yo izohangama gushitsa ibihe bidashira. Haleluya. Inganje ya Kristo izozisenyure ubwo bwami bw'umwiza kandi inganje yiwe izohoraho imyaka yose. Haleluya. Haleluya. Inganje ya Kristo ntizokwigera kugwaho kubera niwe mwami azoza kugwanya ubwami bwa antikristo. Haleluya. Niwe azoza kugwanya ubwami bwa antikristo kandi ubwo oye niwe wenyine azoza kugwana intambara kandi umwami azoyinesha. Haleluya. Haleluya. Ngaha kandi bavuze ngo uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi ata amaboko risituye rikamenagura ivyuma imiringa ibumba ifeza n'izahabu nuko umwami Imana ahambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza. Haleluya. Kandi izo ndoto nizukuri insobanuro yazo ntizohinduka. Haleluya. Iye Nebukadneza Imana yamwibiye ibanga iramwereka ibizoba mu gihe cy'iherezo. Rero nivyo turiko turagenderamwo uyu munsi. Haleluya. Ngo maze umwami, haleluya, umwami Nebukadneza aca yikubita hasi apfukamira Daniel avuga ko bamuzanira ikimazi bakamwosereza imibavu. Haleluya. Urumva niyo nababwira ngo umuntu yicishe bugufi igihe kigeze ashigwa hejuru. Haleluya. Umwami Nebukadneza yafukamiye ende Daniel amucumitira ikimazi. Haleluya. Haleluya. Ahimbaza Imana yiwe ko Daniel yagize iki yicishije bugufi hanyuma Imana imushira hejuru. Usomye no ngaha munsi ngo maze umwami Nebukadneza aca yikubita hasi afukamira Daniel avuga ko bamucumitira ikimazi bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Daniel ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Haleluya. Daniel agendera mu burongozi bw'Imana aca bugufi munsi y'ibirenge by'Uhoraho akora ibishimwa n'Imana. Imana nayo ishingirwa intahe biciye muri Daniel. Haleluya. I Babuloni bahimbaza Imana ya Daniel. Haleluya. Bahimbaza Imana. Uyu munsi mbe wewe barashobora guhimbaza Imana yawe? Barashobora gufukamira Imana yawe? Canke urumwa yitukisha? Ariko tube abana batuma Imana yacu igira iki ishigwa hejuru. Haleluya. Imana yacu ishigwa hejuru kubwo inyifato yacu n'imikorere yacu. Haleluya. Ngo nuko umwami abwira Daniel ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana niyo shebuja w'abami kandi niyihishura amabanga kuko ishoboye guhishura iryo banga. Haleluya. Maze umwami akuza Daniel amuha ingabire.
Daniyeli ahabwa ingabire, Daniyeli umwami aramutonesha ndetse amuha no kuganza, amuha n'intara y'ukuganza. Ariko kuko Daniyeli atari byo yarashyize ku mutima, yamubwiye ngo agire iki, ngo abihereze bene wabo. Haleluya, waguye mu kibanza yararimo. Bisigura ngo umuntu by'ukuri yahuye n'Imana aranyugwa. Haleluya, aranyugwa. Daniyeli yari umugabo yanyuzwe, yari umugabo atakimuhungabanya, atakimutera ubwoba, yashikamye, aramenya ko iyo yizeye ari y'ukuri. Haleluya. Rero umuntu w'Imana, ndakwinginze ngo nawe uyu munsi ushikame kandi ushikamire mu mwami. Haleluya. Ntaco uzomuburana, uwamwizeye wese amugirira neza. Haleluya. Uwamwizeye wese amugirira neza, kandi Imana yacu nta muntu numwe ishobora gutererana, ntawe ishobora gutetereza. Ikunda abayikunda, kandi ngo abayirondera ubudahumeka barayibona. Uyironderana umwete nshuti yanje, ntizokumara amaza, izokugirira neza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimira Mana ko atana ari mwe utera umugongo abana bawe, kandi umwami wanje niwe ukuza abana bawe ukabashitsa ku rugezo rukomeye kumenya no gutahura urukundo rwawe. Ndakwinginze wa Mana we ngo haleluya, ugire neza abantu bose bazokumva rino jambo, kugira ngo bakwizere, kugira ngo bashikamishe imitima yabo muri wewe, kuko tuzi neza ko ari wewe upfumbase ubugingo bwa buri muntu wese mu kiganza cawe. Kandi mwami Imana, ukeneye gukuzura mukuzi, ukeneye gushira hejuru uramushira hejuru, uduhe guca bugufi no kubaha no kumvira ijambo ryawe. Urakoze rero kuvyumvise, kandi ko wemeye kubikora, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Abandi bisenze ndavyizeye ko vyumvise, n'izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.